nimuhora n'Umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko yanditswe na Luka mweranda. Umunsi umwe Yezu yabariye abigishwa biwe ati, mwebwe munyumviriza ndababwiye, nimukunda abansi banyu, mugirire neza ababanka, muhezagira ababavuma, musabire ababeshera. Hagize ugukubita ku itama ry'iburyo, tega kandi n'irindi. N'uzogutwara umutamana, ntumubuze kugutwara ikanzu. Ugusavye numuhe, kandi n'uzogutwara utwawe ntutuburane. Ico mushaka ko bandi babagirira, kibagirire namwe. Nimwakunda bakunda gusa, vyobamarira iki? N'abanyakabi nyene barakunda babakunda. Nimwagirira neza ababagirira neza, vyobamarira iki? N'abanyakabi niko bagira. Nimwagurana bo mwishimiye ko bazobasubiza, vyobamarira iki? N'abanyakabi baragurana abanyakabi ngo baronke ibingana na bino. Mweho nimukunda abansi banyu, mugire neza, mugurana ataco mwishimiye. Impera yanyu izoba nini, kandi mube abana b'uwo mwijuru, kuko agirira neza ntashima n'ababi. Nimube abanyakigongwe nkuko so wanyu ari umunyakigongwe. Nimucira abandi rubi, niho mutazorucigwa. Nimucira igihano abandi, niho mutazogicigwa. Nimurekurira abandi, niho muzorekurirwa. Nimutange, niho bazobaha, bazobasubiza ingero nyayo, yuzuye, itsindagiye kandi isesekaye. Ingero mugerera ko abandi, niyo namwe muzogererwako. Twakire dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Kuri uyu munsi w'Umukama, Umukama we nyene, kuko ni nyene urubanza, niwe nyene uwo munsi araduha ijambo ryiwe, araduhaye ijambo ryiwe. Ngo ninde yoshobora kwica umuntu yahezagiwe n'Umukama ngo aheze arokoke? Nimube abanyakigongwe nkuko so wanyu wo mwijuru ari umunyakigongwe. Abemera Kristu, Adamu mushasha bazoshushanywa nawe. Abakiye inyigisho yiwe bakamugamburuka bazoshushanywa nawe, bazotsinda kumwe nawe. Ninde yoshobora kwica umuntu yahezagiwe n'Umukama ngo aheze arokoke? Iryo jambo twaryumvise mu gisomwa ca mbere, mu gitabo ca mbere ca Samueli, batubwira ibya Dawudi yaronse akaryo keza ko kwihora mugabo akanga. Dawudi yari akiri muto, ariko kandi yari yaratowe n'Umukama ngo azosubirire umwami Sawuli.
yari amaze no kwerekana ubutwari bwiwe igihe yatsinda umunyafilisiti Goliyati afashijwe n'Imana. Niho rero umwami Sawuli yagira ishari akagomba kumwica, akamuhiga arondera akaryo keza ko kumufata ngo amwice gutyo ntazomusubirire. Ibi rero twumvise mu gisumwa ca mbere, umwami Sawuli yajanye ngo n'abantu 3,000 guhiga Dawudi. 3,000 guhiga Dawudi, hanyuma haragera igihe umwami n'ingabo ziwe barasinzira. Batubwiye ko Dawudi yari kumwe n'umuntu umwe gusa. Iyumvire namwe, abantu 3,000 bariko bahiga umwe aherekejwe n'uwundi umwe, ubateranije bari 2 gusa. Vya 3,000 barasinzira bose, Dawudi na Abishayi barahashika. Wa mugenzi wa Dawudi Abishayi aramubwira ati, uyu munsi Umukama yakugabiye umwansi wawe, ndeke ndamusogotesha icumu ryiwe rimwe rudende, ndamumatanishe n'isi. Dawudi ati, ntumwice. Ati, ntumwice, uwo yarahezagiwe n'Umukama. Kuko abanka ko abami muri Isirayeli Umukama aciye ku muhanuzi yarabasiga amavuta. Ntumwice. Ninde yo kwica umuntu yahezagiwe n'Umukama hanyuma ngo arokoke? Naho yari umwansi wiwe, naho yariko aramuhiga, Dawudi yarabirengeye, arabona ibyo abandi batobona, arabona ko yahezagiwe n'Umukama. Naho yabaye gito, naho yahindutse umwicanyi, Dawudi yarabonye ko afise iteka n'umuntu yahezagiwe n'Umukama. Ati, ntumwice. Naho amiga n'umwami, naho amiga, naho anyanka n'uwasizwe, ntumwice. Ninde yo kwica umuntu yahezagiwe n'Umukama ngo aheze arokoke? Dawudi mwavyumvise yavuye ahamagara umwami n'abo bari kumwe. Amaze gushika hakurya, ati, uyu munsi Umukama yari yagutaye mu maboko yanje, ariko nanse kukwica. Kwanka kwica. Dawudi yaranse kwica Sawuli kubera imvo n'uwahezagiwe n'Umukama. Kwanka kwica, gusonera ubuzima bw'umuntu, naho yoba umwansi wawe, kwanka kwica. Kwanka kwica uwahezagiwe n'Umukama. Kwanka kwica uwaremanywe agashusho k'Imana. Ntumwice. Nimuba abanyakigongwe, kuko so wanyu wo mwijura munyakigongwe. Ni jambo Umukama Yezu yatubwiye mu nkuru nziza. Ngo Yezu abwira abigishwa biwe abariko baramwumviriza, ati, mwebwe munyumviriza. Ntiyabwiye abakure, yabwiye abigishwa biwe abariko baramwumviriza. Kuko murazi n'abavuga ko bamwumviriza, n'abavuga ko ari aba kristu basenga Imana, barashobora kuva mu inkozi z'ikibi. Mwebwe munyumviriza, ndababwiye, nimukunde abansi banyu, mugirire neza ababanka, muhezagire ababavuma, musabire abababeshera. Ugukunda abansi, uguhezagira, ugusabira abakubeshera. Yezu ababwira gusa n'Imana igira neza, igirira neza inashima n'ababi. Yezu
ababwira kuruta inkozi z'ikibi, ngo n'abanyakabi bagurana ngo baronke nkavyo nyene, n'abanyakabi baragirira neza abanyakabi ngo bazokwishurwe kuruta abanyakabi, kuruta inkozi z'ikibi. Ni mube abanyakigongwe nkuko so wanyu ari umunyakigongwe. Nimucira abandi rubi, nimurekurira abandi, ingero mugerera ko abandi niyo namwe muzogererwako. Inyigisho ya Yezu kuwa yake akayigendera ni inyigisho izana umuco n'amahoro mu bantu, ni inyigisho ikingira ubuzima kandi bwubahiriza, nta nyagufa naho yoba yakugiriye nabi. Ariko rero aha twumvise iri jambo twoca twibaza ingene twakira canke dufata abatwanka, kumbure canke abo twiyumvira ko batwanka, kuko hari abo twokwiyumvira ngo nakaratwanka mugabo bitari n'umutima wiwe. Harabibaza ko bazoronka amahoro bamaze abansi babo bahonye. Hari abibagira ibanga ryabo ryo kugira neza, ryo gukingira ubuzima, kandi bavuga ko ari aba kristu. Dawudi naho Yezu atari bwaze ku isi yaranse kwica umwami Sawuli, uko yibutse iteka ryiwe yuko ari umwami yahezaguwe n'Imana. Kwanka kwicisha ibigwanisho bicira umuriro canke ibindi bigwanisho, kwanka kwicisha ishano, ubu ngo bireze kwicisha ishano, kwanka kwicisha amajambo canke inyandiko ziturira, n'amajambo arica canke inyandiko mbi zikica. Kwanka kwica kuko Imana yacu ari Imana y'ubuzima, ari Imana y'ikigongwe. Ni mwebwe abanyakigongwe, ni muba abanyakigongwe nkuko so wanyu wo mwijura munyakigongwe. Tumenye ko abakiriye Yezu n'inyigisho yiwe bakavukana nawe mwibatisi munyeranda baronse umuhango wo kuzuka, baronse umuhango wo gushushanywa nawe, uko ni wa Adamu mushasha twumvise mu ikete rya mbere Paulo yandikiye abanyakoreni. Kristu ni wa Adamu mushasha, atugira abashasha, aduha gutsinda urwanko n'ikibi. Tumusabe mbere muri iyi nkuka nyeranda atwigishe gukunda nkuko twakunzwe, atwigishe kugira ikigongo nkuko we nyene yabitweretse. Dusabire ibihugu vyacu n'isi yose inyote w'amahoro, kugira ngo Umukama atwigishe kubaha ubuzima bw'abandi nkuko Dawudi na Kristu nyene babiduhayeko akarorero kandi bakabitwigisha. Amen.